nibisanzwe ninde yakubwiye ko dushaka umugabo mugabo kene abagabo sine bakeneye abagabo hagurifuza umwana ko tora tubona uko rutuntu badukoreye akantu ugaragaza umengo kisibanisha adutuburiye umwana ni projet so je umwana ni umugambi Imana ifashije je nzovyara umwana nariteguye neza narabyiteguriye no ako byoshe umuvyaye ntumere nk'abandi baguma bavuga ngo bashaje batavyaye gute Zinduru ya nenda kubajega star boy badutwe kibazo dufite muri Afrika niko babona umenga umukobwa wese ategereza kuba umumama ariko mu bihugu byo hanze like hari abantu badakunda abana hari abakobwa badakunda abana hari abakobwa badashaka kubyara niyo bavuga ni kubera ngo like bafite ikibazo ni kwa nyine batavyifuza ni kwa batavyiyumvamo bikaba bumva umenga uwo mwana bagiye kubyara nta rukundo bazomuha bagahitamo kutagira iki tavyara apana ngo kubera ngo ari nguva ngo adashaka kubyara oya ni kubera yuko yahisemo kutagira iki kutabyara so baje bareka kwitiranya ibintu ngurumva ngo urashaje nturabyara ubizi gute ko ashaka umwana hari n'uwasoye indirimbo avuga ngo urashaje urondera umugabo inyuma y'umuziki nta bantu baraguca intege bakakubwira ati reka iyo muziki uraberewe n'urugo tasha wagiye ukarongo ugakora ubukwe ukibera mu bundi buzima ase umushega ariko kumpeba yambwiye ko umuziki mwahibanye kubera umuziki yandondeye kubera umuziki aca dubibona kubera umuziki yambwiye ati bikana n'iyo muziki tubane so ya video amahera makeya cyane yatwaye miliyoni 40 apana 10 so yeah iyo ndirimbo twayikoze imbere yuko Rema na nimba ari ujya je ne sais pas sinzi umuntu bakoranye numva ngo Rema ngo whatever what and what so yeah mwayikoze imbere ya ijya ndirimbo sawa yes ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Star TV abakunzi mukurikirana Star TV mwatugize batwebwe amazina yanjye ni Star Boy the Ship Mr Recorder Mr Minute Mr Kimararongo Love in Town ubeshi umukozi wo munzu Mr Fashora afashije Mr Adonke Sharpman Lion in the Jungle Dollar Boy all the way from Star TV all the way from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose I love support everybody in our country love you too if you love me if you don't I don't care for that if you don't like him bombo clat thank you if you love me I love you too. If you don't love me, bombo. Yeah. Kabisa mugambwa Star TV turi kumwe n'umwigeme. Je mbonye umwigeme ari muri bino bintu. Iyo mbonye umwigeme ari muri industry ya 257 ndavuga ati shut up kabisa tuhere kabisa bayakoze ibintu bidasanzwe kubera ko abacana intege baba benshi cyane. N'abamwifuza mu bundi buryo kugira bamukorokereze mu manga bari benshi cyane rero sharap kumwigeme dufise mugambi bwa Star TV tugiye kuganira byinshi bitandukanye ni Ravash Entertainment imwe no vuga yuko ifatiye runini cyane no muziki kubera ko gufata umwigeme nk'uwo yakajya muri rebo nk'iyo akabandanya akora ndetse akanagira n'ingufu zo kubandanya akora si byoroshe nubwo tutazi ati eje ashobora guhagarika akayamanika bamwita Tasha umwe mu bigeme beza cyane nanye ndamubwiye ati bujya ku gasura gashora kwiba abantu benshi isura kiyo hari ukuntu kameze neza ukuntu Tasha mambo poa umeze neza ariko I'm good nawe turi muri Tuguma Tuguma Dori ubundi bakubwira ati niyo utakora promotion ugiye gukora iki kiganiro umuntu yibere mu vyiwe biba ngombwa gusanga wabivuze yeah apare y'umuziki Tasha ati nanjye ndo stylist nshaka kwambika abantu impano cyanye kuva utanguriye umuziki wumvise sanzeho nta mpano ibintu tubihari ibintu byose amahera kubera amahera I have to work
nyene ubuzi butandukanye uri muri bya bindi bavuga ati iyo umuntu akeneye amafaranga akazi kose arakiga ku ngufu kugira ashore kukamenya cyane gose kabisa nuko turi kubona Tasha kumbure ramutse abakunzi ba Star TV muri kano kanya ariko aradukurikirana bamwe mu bakunzi bakunda ibikorwa byawe cyangwa abakunzi b'umuziki muri rusange karibu cyane. Okay, hello everybody, my name is Tasha Oda. Nuko mwumva ngo Tasha ngo kwiki ngo yaramukanyije mu Congereza abarundi ndabazi. So mwaramutse mwiriwe. Tell them. Ibanye niyo muherereye. Ya abakunzi b'umuziki dundi, abakunzi ba Star TV. Yeah. So abakunzi ba Star Boy. Ya ndabaramukije cyane. Ndabakunda. Kabisa. Abatankunda Bombo Clat. Yes, bamwita Tasha karibu cyane turakwakiriye. Nibaza ko nabakunzi baza kubona kino gigano cyuno munsi baza kubona Tasha kwino ncuro nibaza yuko kunezererewe cyane. Nabantu bakunda abantu bakora cyane abanyakazi. Umunyakazi aba ari umugabo ndibaza. N'umugore bamwita umunyakazi. Habi icyo kintu ni nyambere nacyumvise. Umunyakazi. Tasha kabisa. Inyuma y'imiziki myinshi wagiye uraduhereza, inyuma y'igihe kitari gito, Tasha ari muri no muziki, ariko kandi ni nyuma y'igihe gito. Ni gito kuri bamwe ariko hari abandi bavuga ati kinini ku bandi. Kuno munsi zina Tasha riko rirakora umuziki. Ntiririhebura. Zina Tasha ryarakoze umuziki wa mbere, wa kabiri, wa gatatu ribandanya riza izo nguvu Tasha zananye niyahe hangira afise muri no muziki kumbure ba bantu bakoze banyira barakora umuziki umwe babigeme barabiheba target ni yahe kuri Tasha kumbure ituma yumva umenga yuguma akora umuziki nyene akawukora target ya mbere si target chambere kwenda ukunda Jeo umuziki n'ubuzima bwanje no all the time bariko ndumviriza umuziki wumvise okay ndashaka ndabwire ko wumvise Tasha umve ko ari umuziki umve sinzi ukundi kuntu no kigutahuza but je ndakunda umuziki so ikindi kintu ca kabiri novuga umuziki n'akazi. So ndakora kugira nyene wakazi nyene untunge ubona amafaranga kabisa. Kuronka amafaranga ari abantu baba bavuga ati uraba patient ukuru ni nka kujya uteragira ikigori kivaca cera ubwo nyene. Kuri Tasha yarateragiye ikigori cy'umuziki avuga ati ubwo nyene ndashobora kuca ndonka inyungu cyanye uri muri babandi bateragira ikigori bakavuga ati umunsi kizokwerera no munsi nzokijya. Rero umuziki wanje umunsi uzompa amafaranga no munsi nzogira iki zotangura kuyajya. Sinigeze ndagutahura neza ariko ari umuntu aza mu bintu akavuga ati je ngene amahera ubunyene nundi avuga ati ni projet à long terme. Nibaza ko jewe ihangana ni kimwe mu bintu bindanze umuntu akunda kwihangana umuntu nizera muri process nizera muri bya bindati ndaje okay ukironse abari byiza karakironka naho je ndi umuntu wa mbere yihangana so umuziki kuri jewe novuga ko ari nk'imbuto utera wa witeze izo kwanga bakwimbura kwama so wame umva ni imbuto uratera wimbura hageze kimbura kabisa. Uyo ni Tasha Oda. Uno munsi novuga ko umuziki wiwacu turawukora kugira tubone amafaranga ariko ntihabura baduca intege koko mu muziki ngo n'amafaranga urimwo shaka ubireke koko kuva Tasha tanguye umuziki nubwo atarabona amafaranga aje direct ega ikintu cyose ari ikintu bavuga ati connection bivanye n'ikintu wagiye mukabona amafaranga koko Tasha kuva tanguye umuziki koko arabona ko umuziki vraiment atano turimo atarigera ahura n'umuntu yahuye nawe kubera ko umuziki akamukorera akantu koko umuziki urimo amahera menshi cyane kubera jewe Tasha jewe ndamara imyaka 2 muri industry ariko ugerageje kuraba jewe
Tashawo utaratangura umuziki Tashawo muri Rizikazi n'abantu babiri batandukanye cyane ivyo ndabizi kabisa so baratandukanye cyane so rero nushaho nta muntu yoza kumbwira ngo urumva mu muziki nta mahera arimwo ahubwo bavuga ati umuziki wo mu Burundi nuri hanko umuziki mu bindi bihugu rero mu bindi bihugu abantu baba dirivyi aribo bahanzi baba bari ku rundi rwego so no gato yaronka ahubwo nibavuge ngo urumva ngo nta mahera arimwo ahubwo bagerageje gucomparinga n'abandi so barabona yuko kabisa turi Achari down ariko amafaranga yo kubaho arahari kabisa ko turabona ibintu bita iyo bayita perike iyo bori ku mutwe bayita gute perike je ndambara perike tashi no umushatsi wawe da nene abantu ntibabizi ko je umushatsi muremure umushatsi wawe aishu we kubashaka kumenya ko ari ndishwa cyane ntari shwa azoza andazi amwere ku mushatsi wawe siko nzagenda ndakuravye nawe ucomora uraza kubibabwira ukuntu wasanze ko ari umushatsi wanjye cyangwa atari wanje izo ni heya zawe this nambara wigi this shabusha umushatsi kundi ngikunda ko gutambara wigi kandi ari abazambara zikana babe so ni byiza ariko je ntavyo no gukora biriya bintu tashamwe umushatsi wawe umushatsi wanje so urumva ni we listen we don't judge so ushaka kujudginga bata umushatsi wanje ndakugena uyu wanje wewe udashaka kubyemera ushaka kwemera nyine Santa Maria so reka je navyo nzi burya ashaka kuvuga ko atari ugasanga niwe niwe wanje kabisa reka nitekanire kabisa Tasha wa 2026 na Tasha wa 2025 agiye gutandukana gute tugiye kumutandukanya gute kumbure nuko tutarabona 2026 nuvuga ko ata intego ni yindi nyene intego ni yatanguye muri 2025 yo gukora cyane muri 2025 narakoze ariko nakoze nabi nakoze amaretare menshi cyane ku bafana abantu barabizi baranyandikira cyane anti muvuga ati trop so nibaza ko uno mwaka ngiye gukora cyane kubera yuko nibaza ko umuntu akora cyane ari we sinzi ariko bivanye n'ukuntu umuntu wese abitahura nibaza ko uko ukora cyane ari kuza kuronka zo kubona resultat nziza cyane gusumba aho mbarika nawe ndabashimira kabisa nuko uno musi novuga ko umuririmbyi kugira atera imbere hano mu Burundi birasaba gushiramo ingufu nyinshi cyane ariko kandi hari ikintu nama mbona ugasanga kumbure antire y'abahungu n'abakobwa umukobwa ashizemo ingufu cyane aramenyekana vyoroshe ariko umuhungu ashobora gushiramo ingufu cyane ntamenyekane vyoroshe ugasanga biramufashe igihe kitari gito ico kintu ubumaze kukiraba ukavuga ati kubera iki kibazo cha live kugerageje kuraba igihe umaze muri music ukacuraba bamwe mu bahungu wasanze muri music ndetse usanga bafise impano idasanzwe ugasanga gushaka uno munsi ntibaragira izina nk'iryo Tasha Fisher ivyo bintu bamaze kubishira ku munzani ukavuga ati bino bintu biterwa n'iki kubera iki bibiba cyangwa kubera iki je naje muri no muziki maze hafi umwaka n'amezi mugabo nkaba ndi Tasha uno munsi so ivyo bintu nta experience nini ya cyane ndabifise ko ariko nibaza ko twege abakobwa nibaza ko ari ngaha mu Burundi sivyo ngaha mu Burundi abakobwa turanyaruka kumenyekana ariko turi muri babandi nyene bari easy kwibagirana but umuhungu biramusaba igihe kirekire ariko as long as amaze gufatisha handi nyine yari yifuza agumako aguma bandanya urumva nyene biratandukanye niko bimeze tu naho gatuje urabizi nyene umukobwa nyene so muratumenya twaririmba indirimbo ni nziza it's good ariko twakobwa ni dufite niba usanga bafite za esprit zo kuvuga ati tuzobandanya we continue like that so hariyo difference nini cyane nibaza ko ari ikintu gihari nyene Imana ariko yakiremye je nta buhinga burebure no bivuga nane ndabibona uko ariko urumva abatipe birabasaba igihe kirekire ariko urumva barateba cyane cyo kimwe n'abakobwa kabisa nuko uko biri kose nibaza ko
uri n'umukobwa utari kurakora se nibaza ko menyekana ariko muri ico gihe nibaza ko haba hari impamvu so turaja neza na neza gutangura kwatasha neza na neza ni uko wari umu YouTubeze journaliste wari umu journaliste baza just no go uzwi na SNC ega mu journaliste je na sena base ndayikwereka ndasenga aha waje kwisanga muri bino bintu by'imiziki gute mu gihe twakubona nk'umuntu nyine muziki so Jeff first of umuziki waramisengo you know ari abantu bahita nk'umuziki hari n'abandi umuziki uhitamwe ibyo bintu murabyiharaje abasani no suko ngo turabyiharaje kubera yuko je nararirimba ariko je sinaririmba R&B jewe nawumva naririmba rap you know so rero sinarinzi ko nshobora kuririmba R&B kandi jewe narifise impano yo gucapa so je n'umuziki uzi gucapa ama kwicapa we mu kicapa so je ndumu artist acapa so sinarinzi yuko nshobora kuja muri R&B kuririmba so nibaza ko byarashitse bivanye yuko je narakunda umuziki kandi barabona ko nkunda umuziki ariko urumva je sinari nibaza cyane nko kuja muri R&B ndabona ati naho noririmba vraiment noririmba rap kubera n'ama group nari ndimwo narandika utuverse 200 nyine tw'amafuti you know so niyo mpamvu rero umuziki kugira ndawujemwo byarashitse nkuko uvuga ati reka nkore aka kazi ariko umuziki narawukunda ariko sinigeze niyumvira ko nzogira akazi bica bihurirana ntafise akazi bica bisaba ko nkora akazi k'umuziki amafaranga utangura kuyabona ashatangura kuvyibuha tutangura kubona amafoto ari ebana ari sexy asa neza bishika naho amafoto yawe atangura kuvugisha abantu sasa baba batangura kuvuga umwigeme ngo ariko ari branding mu kutwereka nyene ko akaze nta bantu nyene urabazi turabarundi none turabarundi ariko kiriya gihe nibaza turabarundi n'abarundi kati kiriya gihe nibaza ko imisore myinshi yagiriye ikibazo yabasohora udufoto tumwe tuba dusa neza that's me sore yaragiriye ikibazo kabisa yari bisanzwe biravana bagize ikibazo n'abahora bagira ikibazo nyene abatagira ikibazo ntibagira ikibazo anje narazibona nkaziposta mvuga ati iyi ni photo posting ukavuga ati ni sawa ni nziza kabisa ndakunda amafoto meza ikintu ca mbere nkunda igihimba kuri Tasha atokigira ashira hejuru tumaze kuri amafoto yawe byagaragara basa neza bari fresh kubana abanyamugi cyane ku bantu batahura umuziki cyarico igihimba Tasha tofashize hejuru avuga ati sex sino kwambara ubusa like sexually kini cyose ku ifoto washira hanze même si ukakura none wumva ku ifoto rega je ntabwo ndi umukinyi wa wabyaye video nturi umukinyi wa kera basi so sindi umukinyi wa kera so uko nambara jewe nyene ndambara uko nyene bijya kuntu nyene muramubona ko nambara nyene niko nambara ukurenza hariya sishaka kwambara ari bivana na Romirie nibaza ko bivana na Romirie kugira umuntu yambare uko ntushaka kwambara kujya uri kuratembera muri ville bivana n'ahantu uri ibintu byose ni byiza kumenya like ahantu hose ukubambara gute habambara gute ku kazi usanze nambara uko usanze muri club usanga nambaye kuriya usanze muri piscine usanga nambaye deux pièces so umva ahantu hose afise ikintu caho so je rero ahantu hose ndahambarira uko hategerezwa kwambara kabisa uno munsi uri muri Tuguma Dori boutique novuga yuko nko maririmbye nka Alvin Smith La Vache Original numwe mu bantu novuga yuko bafitanye umubano mwiza na Tuguma ndetse no mu ndirimbo ziwe tumumva cyane ikibazo ni iki hagati ya Alvin na Tuguma ninde yagiye guhura na Tasha cyane ninde yatangiye guhura na Tasha cyane sigura ko Alvin niwe yatumye uzagura na Tuguma Alvin mwawe wamaze gusohora indirimbo ya mbere cyane wari ugikora urabe ko narigize gusohora indirimbo imwe iyo ndirimbo tubabarira ukura amarori kabisa ugaragara neza utambaye amarori so narigeze gusohora indirimbo kera
ariko si kera araheze nk'imyaka 2 basi iyo ndirimbo nayo ndayisohoye imyaka 2 iraheze so yari indirimbo yari management iraho nashaka kujamwo isanga haraciye wundi muntu bampa indirimbo nyene umva uka drama ndakibuka gake that moment ya Jenna Kelina so umva nyene harabaye aka drama havuye ngaho umva jewe nari umunyeshuri ico gihe barambwira ati utaraheza ku ishuri ibintu by'umuziki kabisa rekana navyo ariko niba waheze umuziki tuzokureka so ndanabibashimira cyane kubera ariko umuvyeyi akubwira ikintu kugira kubeshe komsa weze ku ishuri ariko urumva nibigeze bambangamira ku bintu bijanye na music so ni ikintu ca mbere nshimira abavyeyi banje so urumva je naragiye mu muziki mpura n'ivyo bisanga ndavuga ati siba trust media tumba twarigeze gukorana ariko mvuye indirimbo sinigeze nsubira kuyisohora ariko nari mfise indirimbo yawe yasohowe n'uwundi muntu indirimbo ya kiriya gemwa kumuvuga twabonye nari nata postinga ngo indirimbo so urumva kiriya gihe caraheze ndaheba umuziki nja muri gospel nari mfise indirimbo nka 3 nari nshaka gusohora ndi mu gihe cyo gusohora izo ndirimbo turahura na Alvin ndirimbo mimbaza man sawa turahura na Alvin arambwira project ziwe ukuntu ibintu bimeze ukuntu tuzokorana numva ndabaye interested so ndakorana nawe indirimbo ndacabifise still so umwanya n'umwanya ndashaka gusohoka kubera urumva nyene tweje ndumuririmbyi sohora indirimbo z'abantu bose bari kugira abantu bose baryoherwe saba sekila saba gospel bose ntegerezwa kugira iki banezereza that's it kabisa isigura ko gospel mu minsi iri imbere je ndashaka gusohoka ifa kuba ari indirimbo umuntu afite abafana benshi ari abafana bakunda barumviriza gospel sekila ariko gusanga gospel ico kintu ciwawe uramaze kubona commentaires zivuga ati urarawe gospel nyinshi rero nyinshi aho mu kwipushinga uzadutamo ya mafoto cyane zajuja mu ikanisa like how kujya kuntu kunda gupushinga kwa cyawe kugira kaduha amafoto nyene asa neza okay indirimbo ya gospel urayisengera haba Imana ikayishira mu bantu bayo nta bindi bakayifashisha guhimbaza Imana kabisa indirimbo iheruka gusohoka ariko kandi ndakubwira ati congratulations kubera ko mu mwaka umwe wakoze ibikorwa byinshi kabisa mu mwaka umwe wakoze video hafi 1 2 3 4 5 6 mu mwaka umwe cyangwa warakoze kabisa cyane harakoze uri umukozi mwiza icyo nacyo ni kugishimira kubera ko hari ukuntu bavuga ati kubitaha babaza umuntu yababaye nyine umukubita hajyanye umukubita umusazi aramujyanira mugani ndawuhindura aramujyanira ukubita umusazi kubera ikamujyanira nawuhinduye umugani nanse kubivuga nubwo ari umugani sawa shubibona so yaratujaniranije bisigura ko rero mu mwaka umwe yarakoze ibikorwa bitari bike no musituri ku ndirimbo navuga yuko ihari ni indirimbo Tasha ari kumwe na Ravage original indirimbo bari kuvuga ko mwashishuera gushishura iziri arivyo sinzimbira ntumvise Alvin avuga ati ngo muvuga ngo nashishuye ngo mukaguma muyiraba ngo mureke kuyiraba turaba gushishura rero no kugirira gushishura gukopia hajya mu ndirimbo yacu harabaye kopia ariko abantu barabivuga umwarashishuye abantu bavuga indirimbo yari mashya nibaza ko kuba baravuze ko twashishuye nibaza ko ari mu bintu byadufashije ko indirimbo igenda kubera urumva indirimbo tugaza kuba ifite nka content tuvuge ko plan yari ihari yo gushishura kugira nta plan yo gushishura kandi dufise nta no gushishura twakoze ni juste ko usanga nyene tu bavuga ngo abagabo barara kubiri bakarota kumwe Jean Silva tuvuge ko Ravage nawe mwaruse kumwe na Rema twegi ijya ndirimbo yacu so ijya ndirimbo yacu iri kwize n'umuriyoni by the way we did it we made it twakoze ikintu ciza cyane you know
hajya ikintu ciza kwanza ni byiza kugenda muri studio ugakora ikintu ukumva kwanza ko wewe uri proud naco kuje nawe uronka commentaire ziri negative hata kintu kirekire cyane ata kintu bikwaffectako so iyo ndirimbo twe twayikoze imbere yuko Rema na nimba ari ujya je sais pas sinzi umuntu bakoranye numva ngo Rema ngo whatever what and what you know so yeah mwayikoze imbere ya ijya ndirimbo sawa ya ndirimbo twayikoze imbere so urumva nyene byarinjira twasanze melody reka tugire gatonya bazi none wowe uririmba ha Alvin ndirimba ha Tash twagiye guys just do muri mumbabarire twagiye none se kabasha none wowe nuzi desho kuririmba kuri partie y'umuhungu kugira ngo ko indirimbo twiririmba bisaba ko woza kuririmba nka Lavashe nande karirimba nka Tash hajya bavuga ngo fatira gakombe sukamwa ayo mata fatira go gakombe sukemwo ayo mata Santa Marita fatira gakombe sukemwa ayo mata twagiye none Santa Marita fatira gakombe sukemwa ayo mata twagiye aho urumva wo ubanza kuririmba Santa Marita reka nkumva ngo twagiye Starboy but they know that urayizi so yeah ni Santa Marita yenu urumva ni that thing. Let's go kora ma challenge rero so yeah kora challenges kugira dushigikira aba artiste b'abarundi ni Alvin ari kumwe na Tasha ni indirimbo iduha umunezero ni indirimbo twumviriza kabisa wavuga ko bashishuye ivyo ntibituraba hari imipira itukura rero muri Tuguma imipira itukura entreta hariho urukino bazugura stade Ntwaro bavuze ko abantu mutegereza kwambara ibintu bitukura so wowe ukorera ikiganiro rero kugira wambara ibara ritukura nabonye udupira dutukura hariya kabisa muze kwa Tasha kabisa amazing ibintu bitukura vyera bigaragaza ibendera ry'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Starboy rangiye cyane kabisa nibagwe marketing ikorera bishoboye kabisa simipira muri Tuguma turiya twarusha sama tableau c'est amakoti y'u Burundi so welcome guys bisigura ko kuri match rero ivyo bavuze ko mutegeza kwambara ibara ritukura vert nigera kubera ko muri drapeau y'igihugu cyacu cy'u Burundi ari migera maze muri Tuguma rero kugira mushore kumushorera Tasha nawe kugira nawe yinjiza agafaranga so inyuma y'indirimbo muri kumwe na Alvin amatasumira uri mu gikono uri korakora indirimbo sinzi kuri wenyene sinzi kuri kumwe n'undi mu artist w'igusha cy'u Burundi kubera ko twese turi bamwe na cyane gukorera hamwe biba byiza cyane gusumba so indirimbo nk'uko nababwiye ko 2026 ari gukora ndakora like sinovuga ngo ndikunda gukora ibintu abandi batigeze bakora ariko ndikunda gerageza gukora like abantu baryoherwa n'ibintu bitandukanye so rero akenshi imidiho dukunda kumva ni ya yindi nyene so birasaba ko nk'umuririmbyikazi aguma yinjira gucreate ikintu gishasha imidiho mishasha style nshasha so tunagerageza gukora ibintu bishasha apana bishasha tunagerageza gucreate ikintu kizotanga different vibe you know so tuzosubira kwa kumwe n'umwatiste cyangwa kumwe n'uwundi so muzobimenya tuzosubira ari kwa Young Producer he's a good producer he's good no producer harakana yasohoye yaciye afutana more giwiwe hakantu yari yasohoye shagatunya kaka video bizo kera actually Young Producer ni umuririmbyi akantu bakaza ariko kera ngo bavuga iki ngo mpore like yo nova ko ntegeze kugira amahirwe yo kumviriza iyo video canke sinzi ko kari aka video kari kanagewoshe vyada Young Producer ni umuririmbyi mwiza cyane sinzi n'impamvu je namubwiye ati wewe
y'amafaranga asigaye afite muri kino gihe ni menshi wereka ndagushemwe imitahe jewe ndagusponsorize ariko urumva ibintu birebire ariko je nambwiye young producer ati iki gihe cyose uzokwifuza gusohora indirimbo uzombwiye jewe ndagusponsorize so yeah, he's a good producer arazi kuririmba arazi kwandika so guys ugende mu supporting yeah kabisa. Reka kumbure tuje inyuma y'umuziki. Inyuma y'umuziki nta bantu baraguca intege bakakubwira ati reka iyo muziki uraberewe n'urugo Tasha wagiye ukarongo ugakora ubukwe ukibera mu bundi buzima. Ase umushera ariko kumpeba yambwiye ntiwo muziki mwahibanye kubera umuziki yandondeye kubera umuziki aca duribona kubera umuziki yambwiye ati reka ni umuziki bitubane you know so ya twafuye cyo kuvuga ati reka na umuziki hago kuko James agence y'abakobwa ba protocol na video vixen hari abantu bahora babasanga mu bino bintu agakunda mubuga usanga ara mu ntwaye ngo abihebe. That's not go baretse kuza mu okay listen ubwo no icambere ubwo n'ubugugu you know cyabira nambabaza nk'umukobwa like kwimvira ko ushaka guheba ikintu kubera umuhungu nibaza ko ari uburofa bwa mbere wobukoze mu buzima bw'iwawe ikintu gihebe kubera wafashe wagize choice wabonye ati ikinda gihevye ni kuri intérêt ya famille ni kuri intérêt y'iki niki ariko guheba ikintu kubera ngo umuntu ngo yakubwiye ngo urumva ngo weba mwega ngo murazi kuno mugoye ga star boy udabangu honyine ntimuzi cyo mushaka you know ushaka guheba cya kintu ukunda ngo kubera wa mutipe kumva nta video ashaka tusanga je kumwe n'uwundi wewe warahevye bya bintu byiwawe warasubiye inyuma. So yeah, it's not good. Nk'umukobwa vraiment no bahanura ati if you have dream continue bandanya kuri cyo kintu nyene wifuza ugezigiye uzokumva wowe n'umutima wawe uvuga ati reka ndagihagarike kubw'imvokana kazi wawe apana kubw'imvo z'undi muntu. So ni byiza bizogufasha kuticuza mu buzima bwawe ati yo menya sinari gwe biki kintu kubera umuntu kanaka so uzokumva yuko ikintu cyose wagikoze kubw'iwawe Chego go burofa kabisa. Ako nibaza bivana na target umuntu aba afise hari umwashwa kuza mukina ugati nkeneye connect ushaka kurongorwa nabuze umugabo. So yeah, umva naho nyene yaciye twagurumva ko ariyo target yiwe umva ni bon. Nitwa umurenganya. Ya nitwa umurenganya. Kabisa nuko nibura umusore kuri adukurikirana agence yanje murike kuza muyisambura muyikuramwe utwana twiza. Kabisa bari kugirira nabi ariko rero turabe naho abavuga bako atariyo target yiwabo kubera urumva ko nkuko wabivuze ati ushobora gusanga yaje muri ivyo bintu kugira yirongere partner so Yewe wabwira ati nikuzana commission ikibazo sawo batipa aho urakwiye kuzura urasaba amakomisho ukavuga ati we mwahuriye kubera ari umuntu uzeyi wanje so siga ngako byo gufasha nkabuguza ya ndakubugurisha kabisa. Nuko ikibazo kinini cyane tigidushaka kumbaza ndashaka kumbaza kiriho ariko niba utakimbajije ubundi ndacyagenda ariko kivuge hago na mugabo uraronka ubwira ati ndagushire mu nzu basi bandanye umuziki ko mona atacubuze nibisanzwe nene ninde yakubiye ko dushaka umugabo mugabo kene ndavuga usini bakeneye abagabo hago urifuza umwana ko tora tubona uko rutuntu badukoreye akantu ugaragaza umengo ufisibanyisha adutsobori umwana ni projet so je umwana ni umugambi Imana ifashije je nzovya umwana nariteguye neza naramyiteguriye no ako byoshe umuvyaye ntumere nk'abandi baguma bavuga ngo bashaje batavyaye gute Zinduru ya nenda kubadega star boy ratweke wadu dufite muri Afrika niko babona umenga umukobwa wese ategereza kuba mama ariko mu bihugu byo hanze like hari abantu badakunda abana hari abakobwa badakunda abana hari abakobwa badashaka kubyara you know kandi nibaze urumva ngo ni kubera ngo ari katuvyihoze nibaze ngo ni kubera ngo like bafite ikibazo ni kubera nyine batavyifu ni kubera batavyimvamo niko bumva umenga uwo mwana bagiye kubyara nta rukundo bazomuha you know bagahitamo kutagira iki tavyara apana kubera ngo ari ngumva ngo badashaka kubyara oya kubera yuko yahisemo kutagira iki tavyara so baje bareka kwitiranya ibintu ngurumva ngo urashaje nturavyara ubizi gute ko ashaka umwana hari n'uwasoye indirimbo avuga ngo urashaje urondera umugabo je nibaza ko abigeme ni ya confidence batifitiye abona amaze kwiza 25 atararonka umushera ari serious akabona umenga azosaza ataronse iki umugabo oro iyo ugize confidence muri wewe nubwo ufise 30 uja ku mugabo
ahubwo bazi ikibazo kibera he ikibazo gihera yuko uwo mukobwa aba ata vision afise ata ndota afise adafise cya kintu aba yifuza ushaka mu buzima asi hamwe turabi bihera mu bwana sibyo bijya kuntu abavyeyi batwereka yuko uri umukobwa iga ja ku mugabo ubyare ubuzima bwawe buraheze ariko ubu bintu byarahindutse abakobwa dufise indoto zo kuba Gates bande patron bafite ama business yabo so urumva rero ujya mwanya wo kwiyumvira ngo urumva ngo ndashaje ndondora umugabo ariko turarondera amafaranga so sinibaza ko umukobwa wari wese aguma yiyumvira yuko atsinda shaje ngo mandondere umugabo ahubwo banze urondera amafaranga uwo mwanya wo kwiyumvira ngo urumva ngo umugabo men icyo ni ikintu kiza ciyongera ngo ariko ntikibari atagitsi yo wumve ko ari bwo buzima bwawe ariko ngo abakobwa bamaze kugira amafaranga abagabo ntabwo ntimubiyumvire kabisa gusa sikuvuga ngo umaze kuronka amafaranga ngo ntiyumvire umugabo ahubwo uramwiyumvira nuko gusa wa mugabo uba wifuza mu buzima bwawe ucubona umenga ntawe uhari twese dutorera ibintu byinshi by'abagabo parce tuba dufise amafaranga ariko rero umaze kuronka amahera ucugira like power yo guhitamwo umuntu wifuza usanga rero wamaze kuronka amahera wa muntu wifuza ntawe uri kuraronka kubera uba wumva umenga like ushobora kwigida ufite amafaranga yawe usanga rero y'amakomportema kujya kuntu utashobora kuyihanganira usanga wawe uhora uyihanganira kubera ata amafaranga ufite umaze kuyagira uba ushaka kugenda so uzotembera at the end of time tubona yuko nta musheri umugabo nifuza ntawe uhari ashitekanze usanga rero urisazi ata mugabo ufise kubera ufise amafaranga nibazi ko nicyo kibazo kiba gihari rero tuvuge abantu bakunda kwagiza ngo ntibaravyara bari muri industry bise abantu vema bama bagogeye kabisa bari muhari neri natekora mariage ibaruke n'abandi benshi batandukanye tuvuge ko babaye ubuzima bw'abazungu batifuza kuvyara apana ntibifuza kuvyara nakubwiye ko umwana ari project n'umugambi umwana n'umugambi ubu ibintu by'abana birazimvye usanga umuntu ari busy hari umuntu aba yifuza siko Starboy aronka amafaranga sivyo ariko si like Imana ifise ukuntu ikora like natwe dufise ukuntu twiyumvira ndashobora gusanga Imana ifise like yaragupangiye ndazi kuzogira umwana kuri kino kiringo kanaka uzobanza kuronka umwana hamucuronka amafaranga cyangwa uronka amafaranga ucuronka umwana so ariko nka plans iwacu nk'abakobwa bo muri kino gihe ko twari twifuza ko dushobora kuronka amafaranga and then ntushobora gutegura ubuzima bw'umwana wawe 100% ariko ukaba ufise ukuntu ushobora kumurera kwa kuntu wifuza ukaba umufitiye umwanya uri pose utekanye tari mu muziki apana mu muziki ibyo bitandukanye no kuburi mu muziki nkuko uriko urabivuga ati ari abantu batarabyara apana kubera batavyara kubera batarahitamwe ntibaradecidate ati ndashaka kuba umuvyeyi ariko ndabizi ko bavyara so igihe bazohitamwe kuba abavyeyi bazohita baba abavyeyi nyene bavyara abana babo babakunde kubera ari abantu bapfa kuvyara abana ugasanga abana bahereye mw'ibarabara baba bariko ibiti ivyo bintu bashaka kuvyara bavyiyumvamwo bazi yuko umwana wanje nzomu ico yifuza nzomu rukundo rw'umuvyeyi kabisa amafoto ya Tasha kenshi aragaragaza body uburyo ahagaze kera wigeze kwagiriza bati kumbure harabutera umunoho bigatuma ningo zabo zisambura kubera ko babonye uburyo Tasha ateye ku mafoto yiwe asa neza cyane icyo kintu cyaraje mu matwi yawe cyane urirenganira ni muri abandi bavuga ati ngo misani irenganira so jeje bintu ntacyo yigeze numva batuyemera kuri body yawe so good gusa nyene jewe ndi mu bantu ba biha confidence navuga ati apana ndiha confidence jewe ndi umuntu wa mbere atari insecurity hari umukobwa mwiza usanga ateye neza ariko usanga afite insecurity usanga afite ata confidence afise bivanye nuko ameze apana ndakubwiye turavuga umukobwa mwiza afite taye nziza ari like kwa kuntu nyitwa tudefinisa ubwiza abana b'abantu kujya kuntu tubudefinisa je kandi ubwiza bwo ku mutima Imana ikiravuga ubwiza bwo ku mutima ntabwo ku mubiri twege nguko tububona tubona ko ari shape ameze neza ariko ata confidence yifitiye
nawe undi ubona ati uni Pascal kabisa ugasanga yifitiye confidence ya indi yashaka kumubwira ngo urumva ngo ufite TMB ufite ku mubiri wawe cyo tumagira abura basi confidence so nibaza ko jewe ntari insecurity mu mugwe abantu bari insecurity sindimo so niyo mpamvu je mba numva ko ibintu byose Imana yampaye bikujya nyene byari bikwiye kujya nyene ntacyo nongera ko ntacyo nkura hakuri kujya nyene so nyumva numva ko nshaka kwambara isenge ndayambara nshaka kwambara ikinda cambara so wewe rero hari abantu bafite impano yo kujija baza ko ari impano kandi bafite n'umwanya atakazi bafise bajya rero niwe nshaka kubagira ikibajije rero bijya ibintu byose ndavyumviriza ko je posting ifoto nja gukora so umwanya wo kuza kumenya ati ifoto yakoze iki atumenya ariko ndazi ko hari abantu badafite akazi baba barindira umuntu akora ikintu kira bajije so kutiyambijera nawe ugira inzo sinakubwiye none sinaje kukubwira ko data insecurity mfise akabikaho ni sawa byaba twe bose twigeze gukundana bangeze ndakunda po yawe kumva dida so rumva rero nakuze nzi ko basi umuntu wese afite ukuntu abantu bibaza kumujaga ariko jaba tipe benshi baza bambwira ati ndakunda ukuntu wirabura ndakunda ukuntu nyene umeze latino so rero nakunze numva umenga ni ikintu mfise nyine cy'agaciro nshobora gutanga cyane ko isiga whatever ariko umunsi nzobyuka nkabyumvira nkimbira ndashaka kubikora nzobikora uziyambiza umunsi nzobyuka numva ndabishaka kubikora nzobikora ariko nawe nta raison ushaka kuvanga ibintu so umunsi nzobyuka numva ati shaka kuba inzobe nzogenda bantera urushinge kubera je umwanya wo kwisiga amavuta ngo nihindure fata umwanya muremure ntawo noro izina rya Yesu so akumva nyene nguma nyine SP ntaco bintwaye niyahinduka ubundi je ngora ikintu numva umenga kiri right kuri je sinzohindura ngo kubera ngo murumva ngo Starboy akunda ko gabinzo nzohindura kubera numva shaka guhindura kabisa no mfisa meza sana wewe so black is beautiful kabisa muziki wa 2005 kuri Tasha hari ivyo wamuhaye ariko ariho nivyo yawuronderamo atigeze aronka kumbe duse n'abasozera kino kiganiro muri 2026 ariko avuga ati nimba nta birasho muri 2025 ngiye kubironka muri 2026 nibiki muri kano kanya kumbura abakunzi ba Starboy ko badukurikirana cyangwa bariko barakurikirana wewe canke abakunzi b'umuziki muri rusange bariko bakigana kino kiganiro nibiki koko bitagenze neza wifuza muri no mwaka kumbure nimba hari ico dushoboye gukora tugikore nka support First of all, novuga nuko umuziki wa 2025 hari ikintu kinini cyane wafashije kubera yuko jewe nayo nifuza gukorera nka video mu kindi gihugu gukorera video mu gihugu cy'u Burundi ni byiza ariko kubwa experience atindeka ngende gukorera indirimbo mu kindi gihugu bimeze gute so navyo nyine n'ibintu nakoze mu mwaka uheze and then nifuza ko muri 2026 nzobandanya ndukanye nje like Bwongereza je gukora ntwe gusa no gukora video ndakunda gukora video nziza twakoze nkiheze korotara that thing bijya video sio twari guposta parce que twarakoze indi video yijya ndirimbo nyene bisigwa kumakoze video zibiri twakoze video zibiri ya video amahera makeya cyane yatwaye 40 miliyoni 40 apana 10 ngine so miliyoni 40 miliyoni indirimbo bakoranye na video ya mbere basi ndiko ndavuga iya mbere ni ya kabiri tubifatanyije basi iya mbere twaravuye ngo yatwaye 2020 rero yo mu Burundi ntabwo yashikanye events iyo twakoze ubwa mbere niyo yari very expensive gusumba ibi ubu like machine kujya kubwira ngo carte yagize ikibazo so so twari twifuza video nziza cyane gusumba ijya ariko iyo twari twakoze ubwa mbere iyo tuyisora yari kuba better than this one so bisigura ko ufatanije izo video zibiri zose zigwa muri amafaranga miliyoni 40 ayo niyo ndikunda gereranye bisigura ko ashobora no kubarenga amafaranga ko ari menshi ni menshi dushaka dukora ibintu byiza none ntubonye ko amafaranga kubera yari menshi ya video urabona ukuntu yari kiragenda miliyoni 40
Yeah. Sawa, asira mu Kamenge. Yego. So byiza kabisa. Mu mwaka rero bakora iki? Ba support igikorwa bya Tasha Oda. You know, bageze barabajya ndirimbo we suppose kuba muri 2 weeks dufise 1 million. Ndirimbo twabona ati muri non like mugende mundabire ko uwo muri yo utarashika, you know. Turi muri wisa Prido wisa. Yeah. So rero we hope ko tuzobana yadukora ibikorwa byiza. Turakeneye aba sponsor mu sponsorize kubera tuje nabamaze kubabwira ko nashaka gukorera video zo mu Burundi gusa traveling nyene umva dukora ibintu biri very different. So I need aba sponsor nongera mvuga no kuba promoteur. Ibyo bintu byo kuzamyihaye mu promoting abantu bamwe mureka promoting abandi. Umusani wese ni mutubwire basi umusani wese yigira mu promoteur wiwe. Okay, bara supportinga ariko siko ndavuga kuri JJ nyene gusa. Aske kwimvira kuri wowe nyene n'iterambere ry'iwawe. Ariko iyo wifuza iterambere ry'umuziki. Wifuza iterambere ry'abaririmbyi bose, you know. Cyangwa promoter aba promoter mu promoting no gupromoting ikintu cyose zurabata gupushinga abaririmbyi bose. Star boy. Hey. Okay, so supporting ibikorwa by'umuziki ndundi usabatunze je Me I'm here, you know. Okay, je ndi busy nkuko nabikubwiye. Je nguma ndondera amafaranga star. Je sinjama kabisa. So that is umukula. Kabisa Tasha ndagushimire kugira tukureke umandanya akazi imirimo yawe. Twababwiye haya bani kwa ndadai ifu kwa ndadai hepfo yo kwa ndadai hepfo kwa ndadai hela breeding kwaka gaporomoko bikora poromoka n'ubo kibaza karibu cyane ubwo curaba urabona hano ari amafoto wacha wa telefone ari nimero zo muri niwe watanze contact no uraza kudandika ngaho mu kiganiro nazo wibuka nibuka byinshi. Okay, wakoze cyane kuduha umwanya. Reka dushimira abantu bose badukurikirana. Imana ibahezagire cyane. Ndaza gushira link muri commentaire y'urubuga rwa Tasha. Kugira muje kurufollowinga kubera ko ubashobora kuduha indirimbo Prido 20,000 subscribers amaze kubona ku rubuga rwiwe mu mwaka umwe kabisa. Ibintu byo gushima cyane. Bisigura ko mwakoze ikintu kinini cyane. Ndabakunda cyane. Bisigura ko muzokora n'ikindi kinini. Kare tuvyitege kuko nitwoyegwa ko bigira bibe. Ariko turavyiteze turanabizeye cyane ko bishobora kuba anytime. Imana ibahezagire cyane. Hakoze kubana natwe. Mwakoze no kumviriza umukobwa wacu Tasha. Hajya bagutazira gute wewe? Situma bakobwa bitazira abantu no ni Tasha no mala bande oya wewe se bagutazira gute? Jewe sindayiro ngo ndashaka ndagimbe Tasha Oda ni wowe Tasha Oda nyene musi nzovyuka ndavyumvira nzonaje nyene nzobitamwe ariko sindavyumvira byiza ababikora ni byiza ariko just ndabisize kabisa. Imana ibahezagire cyane mwese mwako muradukurikirana. Thank you so much. Gendereye mu streaming indirimbo yabo ari kumwe na Alvin ndetse mugene no ku rubuga rwe rwa YouTube channel kugira tubanaye kumushyigikira dushyigikira umuziki muri rusange. Abakunzi b'umuziki nibo savye mukora ivyo bintu. Ntabwo mvuze ati abakunzi batasha gusa. Abakunzi b'umuziki mugende murabe ibyo bikorwa byose biba byasohotse by'aba artiste bacu tumananye kubashyigikira tumananye kwa supporting. Thank you so much.